nyuma y'amajambo akomeye cyane Agathon yashikirije muri iki gitondo ivyavuzwe ryo barihejeje gutaha amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba ni munyemereri yose tuyagaruka ko mu buryo bw'idonido ikibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura gihejeje gufatwa ni nyuma y'uko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu abamenyesha makuru baho bugaraniwe muri ico kibanza amasoko yacu yibanga yemeza yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza inyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye uba uhejeje gushirwa ko umukono ni nyuma y'uko General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu c'u Burundi kudeta irahejeje gutangazwa nyuma y'uko ari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka tugira ngo tuze kubabwira muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye bibaye mu nyuma z'uko umutambukanyi woze ari umushikiranganje wa mbere General Alengiyo mu Bunyoni wewe nyene ajeje gusaba yuko mbere yuko batangaze kudeta General Alengiyo mu Bunyoni yoburekurwa ni nyuma yuko yokurwa mu yorori kuri rya Gitega kugira ngo abandanye nawe nyene imirimo ikomeye cyane yo gukura ko iyi ntwaro y'Agathon ibi vyose rero bikaba biri bunamukwegere ibintu bikomeye cyane bivanye nuko uyu mugambi utari watangazwa ni munyemerere amakuru akomeye cyane tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido reka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wayijije gupyonda ijambo sabone kuba twumviriza muhereriye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereriye irya nino mu karere k'iyaga Binini kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wayije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akariko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazu jyano nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko ayara amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'iyaga Binini ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kugaruka ku majambo akomeye cyane gushika ubu ngubu agiye gutangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ni nyuma y'uko gushika ubu ngubu ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu harugitswe abasirikare nanone atari babandi bahora bacungerera mu ikambi icungerera umutekano w'umukuru w'igihugu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abo basirikare bakaba barungitswe n'igisoda kirongoye na General Prime Niyongabo amasoko yacu yemeza yuko ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura gihejeje gufatwa ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye muri aka gatondo ariho yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Ecuador nyuma y'uko aho ari muri Guinea amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira tujya yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido arateye ubwoba ibintu birahejeje gukomera cyane ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu intambara ryoba igira itangure mu gihugu c'u Burundi akarwi kishinzwe gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye kagiye gutangaza ikintu gikomeye cyane aka kanya ni nyuma y'amajambo Agathon yari yazindutse avuga muri aka gatondo avuga yuko nyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye akwiye kuvako gushika ubu umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alengiyo mu Bunyoni ajeje gushikiriza amajambo akomeye cyane mbere yuko ikudeta itangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ashikirije yuko bobanza gutezurira uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alengiyo mu Bunyoni na cyane ko ari we arashobora kubafasha muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ivyo abene igihugu banyegejwe mu minsi yaheze tukaba tugira ngo tubibashitse ko vyose mu buryo bw'idonido ndababwira ukuri nyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo hateguye yuko ari bugire urugendo mu makungu yasavye abamenyesha makuru n'abahora bajejwe ayo mabanga kugira ico batangaza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ni nyuma yuko vyakiriye bishika mu gatondo agaheba umukuru w'igihugu nyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye agatangazwa yuko ibintu bikomeye cyane ibimenyesha makuru bitandukanye ntivyigeze bishima kugira ico bitangaza ku bijanye n'urugendo rwa nyene cuboro General Major Evariste Ndayishimiye na cyane ibimenyesha makuru vya leta ku itegeko vyari vyahawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha nk'uko twebashikirije mu yandi makuru yacu yaheze ndababwira ukuri Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika we na General Prime Niyongabo n'abandi basoda bakomeye cyane gushika ubu ngubu bari ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu harategerejwe ikintu gikomeye cyane iki kigoranye cyane ni ku kiremba c'umukuru w'igihugu muri bivurwa yuko gushika ubu ngubu muri iri joro hari ibintu bikomeye cyane bejeje gushika bamwe basirikare bamuramaje kwanga uyu mugambi gushika ubu ngubu bamwe batawe mu mvuto aho bapfungiwe mu ikambi ikomeye cyane ya gisirikare i Bujumbura amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba ari navyo nyene tugeraho tuze kugaruka ko mu bindi biganiro kandi tuze kubibasigurira mu buryo bw'idonido
gushika ubu urwego rw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biravurwa yuko ikintu gikomeye cyane nk'uko yakiriye inkuru mbi ubwo yoshika mu bitaro biherereye muri Guinea. Amasoko yacu ayemeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bifashanye nako karwi batembagaje umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu vyari bikigoranye mu minsi yaheze ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahora ari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko kuyita igenekerezo rya kane ariho hari butangazwe umugambi wa coup d'etat, ariko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye aganuka gihutihuti avuye Dubai kuko hariko harakurikiranwa amagara yiwe. Gushika ubwo yarembye mu masaha y'ijoro yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwerekeza muri ico gihugu muri Guinea Equatorial. Ariko nanone abo mu biro vy'umukuru w'igihugu twabandanije turondera amakuru bashimye kuvuga yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yitavye inama, ariko bamwe muri abo ntibavyemeje. Bamwe bagashikiriza yuko ari ubugwayi bwe bugeze aho umwasi ashaka. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashitiwe ingingo ikomeye cyane mu gihe ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye, ari vyo nyene tugera dutangurire ko muri aya makuru akomeye cyane biriko biramuhuza n'igisirikare ca FARDC. Imvo n'imvano ku ntererano igiye guhabwa General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bitandukanye ubwo amakungu yivanze muri iki kibazo. Ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura birakomeye nyuma yuko gushika ubu ngubu ijambo ry'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza ryoba rigera rishike ku bene igihugu. Ndababwira ukuri, General Ngiyome Bunyoni hariko haribazwa niba ashobora gukurwa muri Gitega. Ni nyuma yuko ariho nyene apfungiwe aho yasabiye gupfungwa ubuzima bwe bwose. Abashinga amateka batandukanye bayijije kugira ico batangaza kuri aya makuru akomeye cyane. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atembagajwe kuri rigenekerezo ubwo agira urugendo rukomeye cyane muri ivyo bihugu vy'amakungu ya kure. Ndababwira ukuri, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika we na General Prime Niyongabo kuko bagiye kubisigura mu majambo aza turi buze kumviriza mu yandi makuru yacu twabateguriye. Reka rero tubanze dutangurire aya makuru akomeye cyane ku makuru n'imvo n'imvano kubijanye n'intererano ihawe ebe General bakomeye cyane. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yibonekeje mu bikorwa bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma turaza kugaruka tubashikiriza ayandi makuru akomeye cyane avurwa kuri ibi vyose byanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Imvo n'imvano kubijanye nuko igisirikare c'u Burundi gihejeje gutangaza ikudeta. Ni munyembere rero tuvyumvirize, ibindi turaza kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane, kandi turaza kugaruka tubashitsa ko ido nido ry'amakuru twabateguriye. Gushika ubu ngaho mu gihugu c'u Burundi hariko haribazwa imvo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arafashanya na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Ni nyuma yuko ibi vyose biriko biriyamirizwa n'ibihugu bitandukanye, co igihugu c'u Bugande, igihugu c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Felix Antoine Tshisekedi ni nyuma yuko yoba yararungikiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amahera atari makeyi. Ibiriko biravurwa n'abatari bakeyi nga mu gihugu c'u Burundi, abanyepolitiki batandukanye, abahinga mu vyerekeranye na politiki batomora yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye iyo mahera yahawe gushika ubu ngubu ataco ariko arashikirizwa mu bene igihugu. Ni nyuma yuko abasirikari bacu barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamwe amagara yabo ageramiwe. Ayandi masoko akomeye cyane akemeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hari amakontract yoba yaragiranye n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Gushika ubu ari navyo amenyesha makuru bacu bakiriko baratugira amatohoza. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo guhushura umuhari wa M23 ni nyuma yuko igihugu c'u Buganda n'igihugu c'u Rwanda ari vyo nyene naho vyo biriko biriyamiriza ivyo vyose biriko birakorwa. Ndabibutse yuko umuhari wa M23 gushika ubu ngubu urafise ico ugwanira, na cane ko ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko tubishikirizwa n'amasoko yacu aherereye ngaho. Ariko gushika ubu hakibazwa imvo ibi vyose biriko birategurwa. Mu gisirikare c'u Burundi gushika ubu ngubu abasirikare bo bemeza yuko gushika ubu ngubu bemera ivyo M23 yoba iriko iragwanira.
ariko bakababazwa cyane nuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ataco ariko yiyumvira ku bijanye n'ivyo vy'uwo muhari uri ko urahangana nanone n'igisirikare ca FARDC. Ndababwira ukuri umuguru w'igihugu c'Ubugande nyuma yuko Yoweri Kaguta Museveni yumvikanye mu majambo akomeye cyane ku telefoni ngendanwa yakiriwe muri Ntare Rushatsi, aho yashikiriza yuko nivi byo bagombwa yuko igihugu c'u Burundi kibandanye kibonekeza muri iyi ntambara iriko iragihuza n'umuhari wa M23 gifashanye n'igisirikare ca FARDC, ibintu bizabaheza biba nabi cyane. Umukuru w'igihugu c'Ubugande yashikirije amajambo akomeye cyane nyuma yuko yaratewe agashavu n'abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo n'abasirikare ba M23 bariko baragwana urugamba, nyuma yuko abo Burundi bariko baravuga yuko bagwana urugamba badatahura. Ni nyuma yuko ibi biboneka yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yishe amasezerano y'Afrika y'ubuseruko nk'uko hari amasezerano ibihugu vyompi vyari vyagiranye kugira ngo umutekano ugarukanwe muri ako karere. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uwari ubifise mu nshingano kugira ngo ahuze abari mu matati, ariko yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari mu mpisho. Ndabibutse yuko ivyo vyose bitomorwa kandi bigatangwa ko umuco n'abasirikari bacu barungitswe muri iyo operasiyo. Ibindi biba biriko bibandanya vyibonekeza ari navyo bishobora kudukwegera akarambaraye umwanya ku mwanya. Abasirikari bacu bafashwe mpiri na M23, bamwe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ataca arashikiriza. Nta nivyo biriko biratera agashavu abandi basirikari atantege vyo batera kugira ngo bahangane n'uyo muhari wa M23 nkuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanya abishaka. Ibindi biriko biraboneka kandi bigatera agashavu gakomeye cyane nuko abasirikari bacu b'u Burundi bariko baragwa muri ubwo rugamba, abaryango babo bariko barasigariraho, ntibariko bararonswa amakuru ajanye n'ababo ababuze gushika ubu ngubu bariko baragaragaza umwiheburo bivanye nuko igisirikare kishimye kuguma mu gacerere. Bikaba mu nyuma z'uko ari itegeko ryatanzwe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu bikorwa bitandukanye vyo kunyunyura amatungo y'igihugu. None ubu vyo bivuye mu kunyunyura amatungo y'igihugu, ahubwo vyo bigeze mu kunyunyura abana b'u Burundi, aho gushika ubu ngubu ari bo bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndababwira ukuri ibi vyose bigiye kudukwegera akarambaraye nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko amaboneka muri ibi bikorwa bitandukanye. Na nivyo rero amakungu gushika ubu ngubu ariko aramutumiza ko bivanye n'ibikorwa bitandukanye biriko biraboneka. Bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya igitero kirashobora kugabwa ku mugwa mukuru wa politiki Gitego. Na makuru ava nanone mu micungararo y'ikibuga c'indege citiriwe Moise Ndadaye i Bujumbura. Amasoko yacu y'ibanga mu mashamba atandukanye yo ngaha mu gihugu c'u Burundi aremeza yuko gushika ubu ngubu hari imigwi myinshi yitandukanye kandi yibonekeje kandi karahirira gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko ku ntwaro ya Petero Nkurunziza umuhisi iyo migwi yose ntiyama yibonekeza muri ayo mashamba. Gushika ubu ngubu umugwi wa RRB nubwo utarakwiragira irya nino mu gihugu no hanze y'igihugu gushika ubu ngubu ariko uratangaza yuko umwanya ku mwanya urashobora gufata ingingo ikomeye cyane. Igitangaje muri ivyo vyose bibonetse kuri iyi ntwari ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ikindi giteye agashavu nuko iyo murwi ugizwe n'abasirikare b'u Burundi bahevye igisoda ku ntwari ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Vyari bigoranye cyane kubona abasirikare bahevye igisoda mu gihugu c'u Burundi, na cyane kuva mu myaka yaheze. Guturuka mu myaka yaheze vyari bigoranye cyane kumviriza yuko ari abasirikare bariko bariyongora ku mukuru w'igihugu. Ndabwira ukuri gushika ubu ngubu abasirikare biyongoye ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko gushika ubu ngubu babona yuko intwaro yiwe irimwo ibikorwa bitandukanye, ari intwaro y'agahotoro ataterambere atanibindi atangingo zikomeye cyane zofatwa, ibi vyose kugira igihugu kibandanye. Na niyo mvo iriko iratuma buri musirikare wese ariko yumva yakubura ibigwanisho kugira ngo afate ingingo ikomeye cyane yo gukura ko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umutekano wiwe woba uhagaze ute? Hari abagambanyi bateguye umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Umwe mu bahanuzi biwe bakomeye cyane yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kumubwira ukuri kujanye n'umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Niko kwaciye gutuma Imana igira ico ikora kuri ayo magara nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye.
nk'uko tubikura mu basirikare bamwe batashimye kuvuga amazina yabo ku mvo z'umutekano wabo bagendanira umukuru w'igihugu, batombora yuko gushika ubu ngubu umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arabaho ku mpuhwe z'Imana n'ibindi bitandukanye nk'uko amasoko yacu muri abo basirikare avyemeza. Biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nato kwitondera ibiri ko biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umwanya ku mwanya arashobora kugabwa ko igitero. Ndabibutse yuko nubwo biruko abene igihugu ntibashigikiye iyi ngingo, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafivanye nuko amahera ahabwa na FARDC gushika ubu ngubu ayo mahera ataca akoreshwa mu gihugu c'u Burundi. Nagaragara nanone mu bikorwa bitandukanye vyo guteza imbere igihugu c'u Burundi. Ayo mahera ahabwa gushika ubu ngubu biravurwa yuko ashizwa ku mufuko wiwe n'ibindi bihangange bikeyi baba bafashanya muri uyu mugambi ukomeye cyane wo kudandaza abasirikare b'u Burundi. Ndababwira ukuri biramenyerewe kandi ni ibintu vyibonekeza no mu bihugu bitandukanye. Ni vyiza kugira umubano hagati y'ibindi bihugu bitandukanye mu gufashanya mu vyerekeranye n'umutekano n'ibindi bitandukanye. Ariko ibisiko biri ahubwo hakozwe operasiyo yo kudandaza abasoda b'u Burundi. Birababaje cyane kumva yuko abasoda b'u Burundi bariko baratabaza kandi bariko baratangazwa yuko bamwe bafashwe mpiri. Ariko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akabandanya hakana yuko abo basirikare batigeze barungikwa kandi bagaragara kandi bakibonekeza ku masanamu atandukanye yafashwe nanone nabo baba babafashe mpiri. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari navyo nyene bigiye gukwegera umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Umwanya ku mwanya nubwo bivurwa yuko hashobora gutangaza kudeta, gusa biracyagoranye cyane bivanye nuko hari amakuru dufise ava nanone muri service de renseignement. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira dukurayo na amakuru ateye ubwoba. Ni munyemere ivyo vyose tuzobigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Nayo se M23 FDLR vyoba ari iki? Birahurira he na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yikakeka ko hari abasirikare bahunze mu mwaka wa 2015 bo barishize ku murwi wa M23 ari nawe nyene uhanganye na leta ya Kinshasa. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo biruko ikibabaje kurusha ibindi nuko amahera ariyo yashize imbere. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gitangaje muri ibi vyose nuko ashigikiye nanone umuhari ugwana uriko uragwanya igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ni nyuma yuko ari umuhari witwa FDLR. Ndabibutse yuko iyi FDLR yasize ikoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Ibi vyose mwaravyumvirije mu biganiro vyacu twabashikirije kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Uyo muhari nawe nyene ukaba ufashanya n'igisirikare ca FARDC na nivyo igihugu c'u Rwanda cahora cyagiriza leta ya Kongo. Ibi vyose rero nubwo bive bandanye vyibonekeza, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ntibitahuritse kubona yoba ariko arafashanya n'iyi mirwi igwanya igihugu kibanyi c'u Rwanda kandi ari kumva zitumvikana. Ari navyo abasirikare basasanguye bakaraba yuko bariko baragwana urugamba rudasiguritse kandi badatahura. Na nivyo vyaciye bibaca intege aho intambara yari yabahurije mushaki n'umuhari wa M23, bamwe ibiziga vyabo gushika ubu ngubu biraramye ku gasozi. Ni nyuma yuko amasoko yacu mu gisirikare yemeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abahora bamutegurira ivyo akwiye gushikiriza bakwiye kubandanya imirimo yabo yose kugira ngo ibintu bigende neza. Birazwi yuko aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ariko aragendera hose, abatari bakeyi bari kumufata nabi bivanye nuko amajambo ariko arashikiriza biragaragara yuko atabuhinga burimo, bivanye nuko bamwe baca batangura kwandika kuri ayo majambo bavuga yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga ariko gushira mu ngiro n'ivyo avuze akeshi bikaba vyama bidasiguritse. Ni munyemerera iyo makuru tuzobandanye kandi tuyabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Ndabibutse yuko aya mafaranga ariko aradandazwa mu gisirikare c'u Burundi arakwiye gukoreshwa mu mashuri, agakoreshwa mu gisirikare. Murazi yuko tudagira n'indege twunguruza aho twahora
dukotesha mu makungu na cane mu gihugu ca Kenya kugira ngo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanye mu ngendo ziwe nk'uko ari we nyene yama yibonekeza mu ngendo zidasiguritse. Ivyo rero bikaba bisigurwa n'amashirahamwe yigenga nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bahinga mu vyerekeranye na politiki, bagashikiriza yuko izi ngendo za nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arizo zamani n'izinyonyorora amafaranga y'igihugu. We n'umutambukanyi wiwe gushika ubu ngubu barahejeje kunyonyora amafaranga y'igihugu atari makeya. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu arahejeje gukora ingendo zitari zikeya. Ndabibutse yuko abaperezida canke abakuru b'ibihugu bibanyi bitandukanye murazi yuko izi ngendo zitamako. Ni munyemerere rero tuze kubigaruka ko muri ayandi makuru akomeye cane yeje kudushikira. Ndabibutse yuko nubwo biruko abene igihugu barafise ibibazo bitandukanye. Ikibazo kijanye no kuronka ibyo gupfungura, abafise ibibazo bitandukanye bijanye n'ubumuga bwoba ubutandukanye gushika ntibaronka ico bafasha. Mu gihe amafaranga muri etat majoro abo mu biro vy'umukuru w'igihugu abategetsi bakomakomeye bo bonyene bama bibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye, bakaba bitibuka rubanda rwa ntaho nikora kuko bishikirizwa n'ibihanganye muri CNDD-FDD n'ibindi bihanganye bitandukanye. Nivyo rero biriko biratera agashavu igisoda c'u Burundi. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ikudeta itangajwe. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko bivurwa yuko yibonekeje mu gikorwa kijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe nyene gushika ubu yateguriye gupfa nk'uko uwo muhisi yacikanye. Ibi vyose rero munyemerere tuzobigaruke ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nk'uko twibabwiye mu funyo amakuru yacu tuyabandanirize ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma turaza kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane azoba ahejeje kudushikira.